Kuva kw'igenekerezo rya 26 gushika rya 29 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2019, umugwi w'abashingamateka wamaho ujejwe ibibazo vy'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, iterambere ry'amakomine n'ibikorwa vya leta, uri kumwe n'umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi hamwe n'abaserukira amashirahamwe asanzwe ashigikira ibikorwa vya leta mu bidukikije, uburimyi n'ubworozi, barishikiye ku kivi baragendera abenegihugu kugira birabire uko imigambi amashirahamwe atandukanye yiyemeje gukora yaranguwe, bibonere n'intambwe iryo rangurwa rigezeko. Muri urwo rugendo bariboneye ibitari bike bimaze kurangurwa n'amashirahamwe atandukanye kandi mu ntara zitandukanye. Hampande yaho barashoboye kugendera n'imirima ihinguriro FOMI ririko rirageragerezamwo ifumbire ry'ikizungu rivanze n'iry'ikirundi bariko barahingura. Ku murima wo muri komine Bugendana, abashingamateka, abaserukira amashirahamwe n'abamenyeshamakuru hamwe n'umushikiranganji bariboneye ko iyo fumbire iriko irageragezwa itanga icizere kinini ku mwimbu izotanga, mbere umushikiranganji aboneraho kubwira bari ngaho ko ikibazo c'ifumbire camaze gutorerwa umuti. Hari habaye mu minsi heze abavuga yuko ngo aho ushize ifumbire ikoreye Burundi ngo nta n'urutete na rumwe rumena. Ngira ngo murabona aho zarameze. Hanyuma n'ikintu turiko turakurikirana kugira ngo bya bindi byo kwama bene gihugu afise imyitwariko, mbega ifumbire izoza, mbega tuzoronka iyikwiye, iki tubanze tukikure mu mitwe y'abantu, hama bene gihugu bo bagende ku kivi bazi yuko ikibazo kijanye n'ifumbire caramaze gukemuka. Turiko turaraba ingene twogira ibishoboka byose, igiciro kizoba kiri hasi dufatiye ku byahora byinjira mu Burundi. Umuyobozi ajejwe ubushakashatsi muri FOMI nawe nyene yaciye asigurira bari ngaho akarusho k'ifumbire FOMI imbura. Akabirya rero no mwavu w'ikirundi urimwo muri FOMI imbura kubera usanganywe ubushobozi bwo kugumaho ntuce wiruka, igasangana ubushobozi kandi bwo gukwega cyane n'inguvu icyunyunyu bita phosphore. Ni cyanyegejwe nico bita aluminium gisanzwe kigota. Phosphore umwavu w'ikirundi ufise ubushobozi bwo kucambura kwambura ico cyunyunyu igiterwa gikeneye. Ubu rero ababarimyi nibo bonyene bazoheza bakatanga ubuhamya buti ya fumbire ikorigi iwacu tuzanire baravye inyungu izo biriko irabagirira, tutarinze kuza kubabwirira ifaransa, bonyene abari bo bazoheza bakicagurira hagati iyo myavu ibiri. Abarimyi nabo nyene barashima umuzo w'ihinguriro ry'ifumbire, bakanizera yuko batazosubira gucererwa mu gutera kubera babuze ifumbire. Twanezerewe cyane kugira ngo abo bantu bazanye uwo mugambi none ko bashaka ineza ku murimyi ndetse no ku gihugu cyose kugira ngo byorohe, kuko murazi yuko DAP yava mu gihugu cyo hanze, bigatuma tuyironka dutevye cyane mbere, ndetse murazi ko yagurwa amahera amadolari. Nyakubahwa umushikiranganji Deogide Rurema akaremesha abo bose baba bafise amakenga kuri iyo fumbire iriko irageragezwa ko ari ifumbire ikwije ivyangombwa. Abantu rero hari igihe bogenda bashaka no kononera igihugu bakavuga bati ijya fumbire ntaco imaze, ati nimwayikoresha ntaco muzokunguka. Aha ndabona murabona uko bimeze, ariko ico mwomenya nuko nkaha harimo amase y'inka, hakabamo ishwagara nk'uko yayivuze, hakabamo n'ifumbire y'ikizungu itekeye mu rutete rumwe. No kuvuga iyi si uwoza kurima ha mu nyuma n'uzoza kurima ngaha mu nyuma, isi ntizoba imeze co kimwe. Rero kugira ngo abantu baze barabona ku rubuga ntibajuragiza bene gihugu kumvo zitandukanye, ngo ifumbire ntaco imaze, ngo ifumbire ntaco izotwungura. Inyuma yaho barahejeje baragendera uruganda aho iyo fumbire ihingurirwa. Bashitse bakiriwe n'umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro ari kumwe n'abandi bayobozi bakorana. Umuyobozi mukuru wa FOMI Nyakubahwa Simone Ntirampeba yarahejeje arabasigurira mu ncamake ingene iyo fumbire ihingurwa
yongera arabaha umuco ku makenga bamwe bamwe bari bafise. Hariho igice kimwe gihingura ishwagara iyo bita ishwagara y'indimo, hakabaho n'ikindi gice gishobora guhingura ifumbire y'ikirundi kama, hakabaho n'ikindi gice gishobora guhingura ifumbire y'ikirundi n'iy'ikizungu bivanze. Ibi mubona hano ni ibikoresho canke ivyo nokwita mu Gifaransa les matières premières dukoresha kugira ngo dushobore guhingura ifumbire yacu. Aka gacupa tubona ni shwagara y'indimo ari twakwita dolomite canke calcaire dolomitique, ariyo iryo buye mubona turarizana tukarisya hanyuma tukarihingura rigacika ifu. Iyi mubona na amase dukura mu bene gihugu tukayegeranya hanyuma tukayahingura tukayumisha maze tukayasya hanyuma gacika ifu. Ikimubona hano naco ni DAP isanzwe ikoresha mu bene gihugu, nayo turayisya kugira ngo bitwarire kuvanga. Iki naco ni matière première dukoresha yitwa MHP, ni phosphate naturel, nayo turayisa igacika ifu ariyo mubona ngaha. Turanga kandi casser chlorure de potassium, nayo kugira ngo tuvange turayisya. Turafise kandi iri hariya nayo turayisya. Rero ifumbire yacu duhingura ni ngaha yitwa fomi imbura, ni mubona ngaha. Rero icyo dukora twebwe turafata ibi vyose tukabivanga hisunzwe ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga bo muri ministere y'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ubushakashatsi bwo muri izabu. Akamaro k'ifumbire yacu rero nuko ni ifumbire ivanze n'ikirundi, ikizungu ivanze n'ikirundi, akaba harimo n'ishwagara. Ubundi isi yacu turabarundi turazi ko yatitutse. Iyo dukomeje gukoresha ifumbire y'ikizungu yego ni nziza, mugabo urabona ko harimo agahaze. Rero agahaze twakarondereye mu mase y'ikirundi. Si ico gusa, amase asa ifumbire isanzwe ikoreshwa ubu cyane cyane abarundi benshi abirimizi bakoresha DAP, nayo iba irimo ibyunyu bibiri. Ariko kandi hajya uravye igiterwa nico kumwe umuntu arakenera phosphore, igiterwa kirakenera phosphore, kirakenera potassium, kirakenera na azote. Umuntu arakenera ndemamubiri, nsanganyangaburo ntanganguvu. Mwene gihugu rero kare yahora afata DAP akayitera yonyine bikunze canke agashiramo na kasere mugabo akivangira. Ariko uyu munsi twebwe ifumbire dukora ni NPK ivanze irimo ivyo bitatu. Nuba mu butetero umwe usanga harimo ivyo byunyu bitatu. Hahandi umwene gihugu yaza kuvana tubureka namugora turi ngaho iwacu turamuvangira maze tukamuhereza produit canke ifumbire irimo ivyo bitatu hamwe n'andi ma oligo element, calcium na magnesium n'izindi. Je kamushakashatsi wo muri izabu mangende mvuze ikintu gitoyi kuri ibi benshi bashikirije. Numva yuko izabu mwagombye kumenya uruhara rwayo. Izabu numva ko kuva bagitangura konseva izi formule twari kumwe. Uburo igihe dukezemo nico kwibarwa mu maese kugira turondera amadone dushaka kupresenta ku banyagihugu, ku bene gihugu, ku banyamahanga kugira ngo bashobore kumva ku by'ukuri ihingure kuje amategeko nkuko babisaba. Numva ko rero wari kasaba yuko boshobora gutanga ku bantu ngo bayikoresha ntiharagira banze barindire ko izabu itanga ubwo burenganzira amace tubakora mu nico inani nsaba kuva kare ko nari jene nasavye ntihazi wo muri izabu nico twashaka kumubaza koko bagiye kugira ubushakashatsi nakibagize bakinyishuye ivyayo vyose ntituzoraba tuzoraba izabu kuko izabu nitanga umorogasho kuri izi. Baciye batembera mu ihinguriro kugira bibonere uko iyo fumbire ihingurwa. Bakaba barashimye ibikorwa biriko birarangurwa n'iryo hinguriro, bongera bati turashigikiye ico gikorwa ciza kije gutera iteka igihugu cacu. Uruganda rwadushimishije kandi twagomba kubatera intege. Ni ikintu gihambaye kizoza gisahiriza igihugu cacu n'abanyagihugu bose. Ariyo twagomba kubatera intege. Inzira murimo niyo abashinga amateka natwe twifuza.
nk'umugwi wamaho ujejwe iby'uburimyi n'ubworozi ndetse harimo n'ibidukikije n'iterambere ry'amakomine. Twebwe mwadushikiye aho dushaka. Ubwa mbere musahirije mu burimyi, icyo ni cya mbere. Icya kabiri mu iterambere ry'amakomine murimo, kuko ndazi ko muzo kwinjiza komine n'igihingwa cya leta, kandi gitaye ko mutanga akazi. Mweje kudubwira abakozi bakora hano 340 kandi mwifuza ko bazokongera. Icyo rero ndakibashimiye kandi ndabateye intege yuko mubandanya muje imbere. Aha harongera ko yuko igihe twara ducerwa kufumbira mu mirima ubu nta sezi tuzosubira gucerwa kuko umwavu wawe ushika utevye, ariko uyu munsi nimwatangura kuwushira ku isoko uzoba uri ngaha handi tuzobona twacerewe. Aha rero harimo abarimyi borozi twari twagendanye, nibaze ko aribo bokenguruka gusumvya twebwe duserukira bene gihugu, ariko kubera twagendanye n'abarimyi borozi ndazi ko babikenguruka. Mwumvise ibibazo babakije, bafise umwitwarariko wambaye yuko uwo mwavu woza koko uba inyishu ku barimyi borozi.